Nshuti mukundwa uriko urakurikirana insamirizi Voix d'Espoir Ijwi Riremesha, cyangwa ushobora kuba uriko urayikurikirana ku mbuga zitandukanye, haba Facebook, haba YouTube canke ahandi. Ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Jewe tugomba tuganire, ndi Pasteur Alexandre NIYONGABO. Ndashaka ko tuganira amajambo meza aryoshe cyane. Isi compa ukayakurikirana, isi compa ano majambo akaza kukugirira akamaro, kuko n'amajambo jewe nyene ubwanje yanyigishije, kandi nawe mu gihe woyakurikirana ashobora kukwigisha. Ndagomba ko tuganira amajambo tuza gusanga mu ikete rya mbere Paulo yandikiye abikorino, mu gice ca mbere turasoma umurongo wa 18 n'umurongo wa 25. Hariho amajambo aryoshe cyane. Nkuko nakubwiye, isi compa ukanyemerera kugira ngo dukurikirane no majambo, tunumve n'inyigisho ashaka kutwigisha, kuko n'amajambo arimo ubutunzi bwinshi bwomfasha cyangwa nawe bukagufasha muri inzira yacu yo kuja mu ijuru. Amandiko ndabwira abantu ngo nimba twoba twakijwe kugira ngo tuzoje mu ijuru, cyangwa dusenga tutiteze kuzoja mu ijuru, cyangwa turi mu makorale tutiteze kuzoja mu ijuru, vyoba ari ivy'imfa gusa. Ariko dukizwe twiteze kuzoja mu ijuru, tuje mu ngoro z'Imana twiteze kuzoja mu ijuru. Munkundire ariko kandi tubanze dusenga Imana imbere yuko tuganira kuri ano majambo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kugira neza kwawe, urahambaye kandi uragororotse. Ndagushimiye kuri uyu mupapa, uno mumama, uno musore, ino nkumi biteguye kumva amajambo yawe, bariko baradukurikirana, bariko barakurikirana rino jambo. Reka nsabe ngo mpemu wawe, wa wundi w'ukuri, umwe mwigisha mwiza, aze abari watuganiriza, avugane natwe. Mwami Imana, uzobukoze. Urahambaye kandi uragororotse, ntawogeranwa nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusavyemwo, amen. Rero nkuko nabikubwiye, Paulo yanditse amajambo akomeye cyane muri rino kete rya mbere yandikiye abikorino, igice ca mbere ku murongo wa 18 yavuze ngo, kuko ijambo ry'umusaraba kubaho nari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. 25 yaciye avuga ngo, kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi n'intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi. Yaraje kuvuga ku murongo wa 18 ngo ijambo ry'umusaraba kubaho na n'ubupfu, ariko kubakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Ubwo bupfu rero aca busigura ku murongo wa 25, aravuga ngo ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi. Niyo majambo ngomba ko tuganire ku ijambo rivuga ngo kugenana n'Imana. Bandugu zangu cyangwa bakundwa, hariho ibintu dukwiye kumenya, hariho amareyalite, ukuri dukwiye kumenya mu gihe turiko turagendana n'Imana. Kuko ahandi ijambo ry'Imana rivuga muri Amosi ngo iyo hatari uguhishurirwa abantu bagenda uko bishakiye, iyo hatari ibintu twamenye, iyo hatari ukuri twabwiwe muri iyi nzira yo kuja mu ijuru, dushobora kugenda uko twishakiye. Bimwe tukabifata nk'aho umenga Imana yaturenganije, ibindi tukabifata nk'aho umengo ntivyari bikwiye kudushikira, ntivyari bikwiye kutubako, kubera ko tutamenye, tutatahuye mbega mu kugendana n'Imana bishobora kugenda gute, ibi nibi tuvyenterpreta gute cyangwa tubifata gute. Ano majambo rero Paulo yabwiye aba bantu yariko aravuga ubutumwa. Aba bantu b'abafarisayo baramwumviriza ariko arigisha. Usomye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ukaja gusoma hariya mu gice ca 18, Paulo igihe yari Atenayi, iyo igihe yari Korinto avuye Atenayi, urasoma urabona ingene Luka yanditse neza, akadekriva, akandika ingene Paulo yavuze ubutumwa bwiza. Uhereye mu gice ca 17 yaravuze ubutumwa bwiza, hanyuma abantu bamwumvise baraza barumviriza kugira ngo bumve ivyo ariko araganira, bumve ivyo ariko aravuga. Baramukikuza, atangura kubigisha, arababwira kugeza igihe
yageze aho ababwira inkuru zo kuzuka. Ageze rero aho ababwira inkuru zo kuzuka, ndabibutse yuko abashakashatsi bavuga yuko Atenayi cyangwa muri Atene cyari gisagara kirimo abafilozofe benshi, abantu bize filozofi nyinshi. Batanguye kumva babwiye inkuru zo kuzuka, baravuga bati Paulo, ibyo watubwiye by'ukuri byari byatunezereye, ibyo watubwiye twari ko turabona ko ari ukuri, ariko ibi byo byuzanye ntibikunda, ntibyocamwo, ntibikunda, ibi bintu ntibicamwo, ko ushobora kuvuga ko umuntu yapfuye ashobora kuzuka. Rero Paulo arababwira ku murongo wa 23 mu gice cya 17 hariya mu byakozwe n'intumwa, arababwira ati ya Mana musenga mutazi, iyo niyo ndiko ndababwira, ya yindi rurema yaremye isi n'ibiyirimwo byose. Aravuga bati Paulo, we tukuzi nk'umunyabwenge, tukuzi nk'umuntu yasomye, ni gute ushobora kutubwira inkuru zo kuzuka, inkuru zitabaho, ntibibaho? Impamvu bamubwira bati ibi bintu ntibibaho, byo kuzuka ntibibaho, bari baza abantu b'abahinga mu by'ubuganga, abaganga bakomakomeye, bari barize iby'ubuganga, bazi kumenya ngo mbega mu mubiri w'umuntu amaraso atembera gute, bagashobora no kukubwira mbere na kantite cyangwa urugezo rw'amaraso ruri mu mubiri. Bari bazi iby'ubuganga kugezaho bashobora kuvura umuntu indwara zose. Bari bamaze kuvura abantu benshi, bafise experience mu bintu byo kuvura. Mugabo bo bari bazi bati umuntu iyo twamuvuye hanyuma tukamuvura mugabo bikanka, hakagira kwapfa, umutima ugahagarara, bari bazi ngo biba bihetse. Paulo acaza kubabwira inkuru zo kuzuka. Aje kubabwira inkuru zo kuzuka, bazibona ko ari ubupfu. Bamaze kuzibona ko ari ubupfu, baramubwira bati tukurire ngaho. Abaswahili bavuga ngo upumbafu, ubwo n'ubupfu, ibyo ntibikunda, ibyo ntibibaho. Twebwe turabaganga, turabizi, turazi iyo umuntu yapfuye ingene bigenda, turazi yuko umuntu apfuye atabundi buzima, turazi yuko biba bihetse. Ibyo ntushobora kubitubwira ko umuntu yapfuye azozuka, ibyo ntibibaho. Niko rero Paulo yaciye ababwira ngo umva ndababwire, ijambo ry'umusaraba kubahona n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Arababwira ngo umva, mu gice cya 17 mu byakozwe n'intumwa, igice cya 17 umurongo wa 30 n'uwa 31, yababwiye amajambo, arababwira ngo iminsi y'ubutamenya Imana yarayihanganiye, ariko yategetse ko abantu bose bihana. Hababwira ati mwarakoze ibyaha irihorera, ariko yarashyizeho umunsi wo gucira isi imanza. Yashyizeho umunsi izocira isi imanza. Abemeza inkuru za Yesu, abantu baravuga bati ibyo ntibibaho. Niho yaciye avuga ati ko mwase kuvyemera, jewe ndacuna amaraso yanyu araba ari mwebwe akora. Avuga ati guhera ubu nigiye ku banyamahanga. Ariko witwa Tito, Yosito na Crispe, usomye mu byakozwe n'intumwa 18 ugasoma umurongo wa 4 kugeza ku wa 6, abo barakizwa bizerana nabo mu nzu yabo. Wamengo Paulo yocika intege, ariko umwami Yesu aramubwira ati Paulo ntucike intege, ntutinye. Ngaha ku murongo wa 17 ngaha nyine twasomye, usanga avuga ngo Kristo ntiyantumye kubatiza, ariko yantumye kuvuga ubutumwa bwiza, ntavugishije ubwenge bw'amajambo, kugira ngo umusaraba wa Kristo ntucike ubusa. Niko guca babwira ku murongo wa 18, ijambo ry'umusaraba kubahona n'ubupfu. Ijambo ry'Imana ntidukwiye kurivugisha ubwenge bwacu, twohava dusanga duciye ubusa umusaraba wa Kristo. Kuko ngaha ku murongo wa 17 yavuze ati sinshaka kuvuga nkoresheje ubwenge bwanje, kugira ngo ntahava nsanga nciye ubusa umusaraba wa Kristo.
Nico gituma iyo tuvuga amajambo y'Imana dukwiye kwirinda cyane ingene tuyavuga. Tudahava dusanga twavuze di n'importe ngo ndakunda gushimangira kuri iki kintu. Tudahava dusanga twavuze ibyiyumviro byacu atari ibyiyumviro bya Bibiliya. Tudahava dusanga twavuze kugira ngo dushushe abantu atari iby'ijambo ry'Imana rivuga. Baro babwira ati kubera ijambo ry'umusaraba kubahona n'ubupfu ariko kubakizwa n'ubugingo budashira. Mbega none kubera ikavuga ngo ijambo ry'umusaraba kubahona n'ubupfu ariko kubakizwa n'ubugingo budashira. Burya usomye ngaha ku murongo wa 19 ijambo ry'Imana rivuga ngo handitswe ngo nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge no gutahura kw'abahinga nzoguhindura ubusa. Mbere umurongo wa 20 ijambo ry'Imana rigaca ribaza ngo umunyabwenge ari hehe, umwanditsi ari hehe, umunyabihari wo muri kino gihe ari hehe. Gaca rivuga ngo mbega Imana ntiyahinduye ubwenge bw'isi ngo kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko abisi bazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana yahimbawe no gukirisha abayizeye ubupfu bw'ibyigishwa. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yahimbawe no gukirisha abayizeye ubupfu bw'ibyigishwa, kino ni ikintu gikomeye cyane. Tugiye mu kintu cy'agakiza, ikintu cyo guharira, burya nagomba ndakubwire ngo hari igihe umuntu akora ibyaha abantu bakamucira urubanza, abantu bakavuga ngo urya nta kigenda, abantu bakavuga ngo nta byiwe, abantu bakavuga ngo urya wapi, ngo urya muranamufuta no mu gitabo. Mbere nka twebwe abungira bagatanga kukubwira ngo urya muramwirukana no mu rusengero, urya nta kigenda, abantu bakagucira urubanza. Ariko nagomba ndakubwire ngo abantu bashobora kugucira urubanza, mugabo Imana yo mu ijuru igiteza amaboko ivuga ngo ibiganza byanje ndabiteze, ndaguteza amaboko umwanya wari wo wose. Umuntu atarapfa aba ari umukandida w'agakiza. Nagomba mvugane nawe uri kuranyumviriza, mvugane nawe uri kurankurikira. Ntucire urubanza umuntu ngo kumbura ivyuwe bimeze gutya na gutya, ngo yagize uku cyangwa kuriya. Ijambo ry'umusaraba kubahona n'ubupfu, hariho abantu badashobora gutahura ingene umwungere cyangwa umupastori acihanganiye umuntu kanaka ari muri ibi cyangwa biriya. Ariko nagomba ndakubwire ngo umwungere yihanganira umuntu kubera ko n'Imana ibiziti igihe umuntu atarapfa arashara umukandida w'agakiza. Biracashoboka yuko ushobora gukizwa, nshuti mukunda uri kurankurikira. Biracashoboka yuko ibintu bishobora guhinduka. Imana iracashobora biracashoboka ko Imana ishobora kuguhindura. Imana iheba umuntu ku munsi apfuye. Upfuye warase kwihana ni Imana ikureka. Nayo ubundi ukiri muzima Imana igumuteza ibiganza. Mu gihe abantu bo bariko baravuga ngo urya muntu mukwiye kumuterera hanze, urya muntu mukwiye no kumufuta, urya muntu mukwiye no kumwirukana, Imana yo ibiri kwiravuga ngo ndacarindiriye yuko wihana, ndacarindiriye ko wigarura, kandi byose birashoboka. Umurongo wa 25 ijambo ry'Imana rivuga ngo ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi n'intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi. Sinzi wewe ubwenge ufise, je namambwira abantu ngo nta nubwo nigirira, singira namba. Ariko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo mbega umunyabwenge ari hehe, kugira ngo ibatondeke. Sinzi amamiliyaridi y'abantu cyangwa amamiliyoni y'abantu ari ku isi, Imana itondetse guhera ku munyabwenge wa mbere. Ubwenge bw'umunyabwenge wa mbere ku isi aho bugera bungana n'ubupfu bw'Imana. Ni ubupfu bw'Imana mbere butangurira, ntanavuga ngo bungana n'ubupfu bw'Imana. Ubwenge bw'umunyabwenge wa mbere bugarukiye ngaha, ubupfu bw'Imana buca butangura. Ni ukuvuga ngo kote febre y'Imana icitangura aho ubwenge bw'umuntu bugerera. Nico gituma nagomba ndakubwire wowe uri kurankurikirana, nagomba nakubwire ngo ntuze wigera ushaka gutahura ngo ni kubera ko Imana yakoze iki cyangwa kiriya. Aricyo gituma nagomba nakubwira ngo ni byiza kwiga kuba mu bupfu bw'Imana, ukiga gutahura ubupfu bw'Imana.
kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge. Igihe woshobora kwiga gutahura ubupfu bw'Imana mu bisanzwe wowe uri kuragira ubwenge, nibwo bwenge, ukiga gutahura ubupfu bw'Imana. Mbega none tuvuze ubupfu bw'Imana tugombye kuvuga iki? Reka maze ndakubwire ngo ushatse kubona ubwenge bw'Imana, emera kuba mu bujuju bwayo, emera kuba mu bupfu bwayo, ihanganire kuba muri kote febre yayo. Niho uzoshobora gutahura ubupfu bw'Imana, niho uzoshaka kubona ubwenge bw'Imana. Utaremera kuba muri foli yayo cyangwa kuba mu bujuju bwayo ngo wemere gutahura ubujuju bwayo, ntushobora kuba mu bwenge bwayo, ntushobora kubona ubwenge bwayo, kuko ubwenge bwayo ntibugaragarira mu bwenge bw'abantu. Sinzi ko iki kintu wacumvise, reka ndagisubiremo. Ubwenge bw'Imana ntibugaragarira mu bwenge bw'abantu. Ntushobora kubona ibintu Imana yakoze ngo birondere interpretation mu bwenge bwayo. Nico gituma kenshi iyo dukunze kuvyemera iyo umuntu yitavye Imana, tuvuga ngo Imana iri souverain, Imana irigenga. Urondeye kuyibaza ngo ni kubera iki wakoze ibi, ni kubera iki wagize ibi, ni kubera iki wagize ibi, ntuzobitahura kuko ibintu byose bikora mu bwenge bwayo. Reka nakubwira ikintu kimwe uri kurankurikirana. Yosefu yabaye muri kote febre y'Imana, hanyuma ashikira kote fort. Sinzi ko iki kintu warukiza. Usomye mu itanguriro igice cya 37 kugeza mu gice cya 38, Bibiliya itubwira ingene Yosefu yarose indoto, amaze kugira inzozi, arota ngo imikama 12 arayirota, hanyuma abona imikama 11 yose imunamira, uwiwe uri hagati. Abibwiye bene wabo baramubwira bati ubwibone bukumereye nabi. Ubu rero ushatse kuvuga yuko twebwe tuzokunamira. Bituma bamugurisha, bamaze kumugurisha d'abord atererwa mu gobo, bamukura mu gobo, bamaze kumukura mu gobo baramugurisha, aja kwa Potifari, ava kwa Potifari aja mu gasho. Uri kuravyitegereza wo kwibaza uti mbega none ibi nivyo Yosefu yamerita, nivyo yategezwa gucamwo, ibi bintu nivyo vyari bimukwiriye, yarakwiriye kugurishwa, yarakwiriye wibaze nawe. Sinzi yuko umaze kwibaza ni gute umuntu yase kuryamana na muka Potifari, ni gute umuntu yase gucumura, ni gute umuntu yase kuba yase kurya igiturire ashobora kwisanga ari mu gasho. Reka ndakubwire ngo muri fori y'Imana cyangwa mu bupfu bw'Imana, ivyo twebwe twita ubupfu bw'Imana ariko ari ubwenge bwayo, ushobora kwanka kurya igiturire cyangwa ukanka gusambana, bikarangira wirukanwe mu kazi. Wase kurya igiturire kugira ngo ukingira agakiza kawe, kugira ngo ntuhave utukisha agakiza kawe, ukanka kurya igiturire mugabo bikarangira bagupfunze. Sinzi ko biragushikira canke urumva uwo byashikiye, ukihangana mugabo bikarangira ubuze kinakiriya, ukabusenga cyane mugabo bikarangira ubuze amahera y'ishuri, bakakwirukana no kwishuri, ukaba warihanganye uri umukobwa mugabo bikarangira ubuze umugabo, kandi abasambanyi bariko bararonka abagabo, ukaba warihanganye, ukaba uri umwizigirwa imbere y'Imana, ariko ukisanga umugabo n'umugore arabizigirwa imbere y'Imana, basenga kandi bisonzesha, mugasanga barabuza akana, ariko abandi bariko barabavyara babanika. Ntuhave ushuha imitsi irande, wibaze ngo mbega none ibi bintu ni kubera iki bimeze gutyo muri. Emera kubaho fori y'Imana, emera kubaho mu bupfu bw'Imana, kuko ubupfu bw'Imana nibwo bwenge. Paulo yababwiye ngo ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge. Ntidushobora gutahura ibintu by'Imana mu bwenge bwacu, ntidushobora gutahura ngo ni kubera iki ibi bimeze gutya dukoresheje ubwenge bwacu. Aho sindakubwira Shadraka na Meshake na Abednego,
nako baterewe mu itanura ry'umuriro ngo ni kubera ko bari bacumuye. Ushobora kuba ata kintu na kimwe wakoze mugabo ibintu bikakugendera uko cyangwa kuriye. Nabwiye abantu ngo reka n'ubu ndakivuge, nabwiye abantu ngo ushobora kubona umukobwa w'umumaraya katwa ku munsi ashobora kuryamana n'abagabo 5, mugasanga ni warose umugabo akaronka umugabo w'ikiriri. Ko ariko baradukurikirana batari mu Burundi, mwumvise tuvuze kiriri mwumve ngo niyo quartier ya mbere nziza mu gihugu cy'u Burundi, niyo quartier imwe abakire. Ugasanga umukobwa arose umuhungu yakurikirira, yavukikirira agakurikirira, afise amamodokari yandagezweho, y'amamodokari y'amamiliyoni amajana. Mugabo ugasanga umukobwa ni umunyabyaha ruhebwa, umunyabyaha tupu. Mugabo ku rundi ruhande hariho abakobwa bizigamye imbere y'Imana, batarigera bacumura, batarigera basambana, batazi cyitwa umuhungu, bakirindiriye ugasanga Imana ntirabishura. Nari mejeje kugira ko hashobora kubaho umuntu ifamiye y'umugabo n'umugore babizigirwa imbere y'Imana, batararonka akana, mugasanga hariho abandi bariko barababyara babaniga. Ugasanga umuntu w'umuryabiturire niwe kumaronka akazi, mu umuntu akora akazi kiwe neza ntaronka, naharose baca bamwirukana. Ntuze wibaze ngo Imana irarenganye, ariko umenye ngo igihe cyose utaremera kubaho muri fori y'Imana, igihe cyose utaremera kubaho mu bupfu bw'Imana, ushobora kubona ubwenge bwayo. Kandi nagomba nakubwire n'iki kintu, nshuti mukuru uri kurakurikirana isamirizi Voix d'Espoir Ijwi Riremesha, nagomba nakubwire ngo ukugira neza kw'Imana gushobora kugusanga ahariho hose. Ushobora kuba uri kurahamwa mugabo ukugira neza kw'Imana kukagusanga mu gihamo. Ushobora kuba uri mu mpimba ariko ukugira neza kw'Imana kukagusanga mu mpimba. Ushobora kuba uri no mu muriro ariko ukugira neza kw'Imana kukagusanga mu muriro. Kandi reka ndakubwire ngo rimwe na rimwe usanga aho nyene ariyo nzira Imana ishaka gucishamo kugira ngo ubone kugira neza kw'Imana. Aricyo gituma ukubaho nabi cyangwa kubaho mu bukene, kubera kubaha Imana abantu benshi babyita ubujuju. Ntibumva ukuntu umuntu ashobora gukora ahantu hari amamiliyoni mugabo ntiyiba amamiliyoni, ntaba umukire, ntagende mu modoka nziza. Ntibumva ukuntu umukobwa abagabo bashobora kuza bakamupropoza, bakamupanga, bakamubwira ko bazomugurira amamodoka arakayaheba. Abantu ntibatahura ukuntu umukobwa bashobora kumwemerera ko bamuhaye urupangu kandi wabo bapanze batanaronka n'amafaranga yo kuriha inzu, akabyanka kubera kuzigama agakiza. Abisi ibyo ntibabyumva, ariko nagomba baca bakwitwa ngo ni ubujuju. Ariko nagomba nakubwire ngo ubujuju bw'Imana nibwo bwenge. Emera kuba muri ibyo abantu bita fori. Abantu bavyita ko ari fori, abantu bavyita ko ari ubujuju. Ariko nagomba nakubwire ngo urahiriwe wewe uba muri wemera ukabaho muri ibyo bintu. Nubwo abantu batagutahura, nagomba nakubwira ngo hari Imana igutahura, hari Imana ikuzi kandi iguteguriye igitsibo, iguteguriye ibihembo. Abantu niba babyumva bavuga ngo ni gute ushobora gukora ahantu hari amafaranga mukaguma ugenda utaronka n'amafaranga ya bisi kandi abandi bariko barayayora. Emera uyayore. Ibyo abandi bita ko ari fori, ibyo abandi bita ko ari ubujuju, nibwo bwenge bw'Imana. Abantu bavuga ngo nubujuju ko umuntu yoza akakwemerera urupangu ukemera ukaruheba ku bw'icubahiro cy'Imana. Ibyo abandi bita fori, nagomba nakubwire ngo nibwo bwenge bw'Imana. Aho niho wagize ubwenge. Ibyo abandi bita ubujuju, emera ubibemo. Mu bwenge bw'abantu, reka nsubira nakubwire ngo mu bwenge bw'abantu, abantu babona yuko ibyiza bironkegwa heza, bipfuza ibyiza bironkegwa heza. Sinzi ko iki kintu wagitahuye. Abantu bipfuza ibyiza mugabo bironkegwa heza. Mugabo reka nakubwira, abarundi baciye umugani ngo ifaranga utarigaramiye nturigaragura.
kandi nagomana nakubwire ngo inzahabu si ugupfa gutora. Kugira ngo uyitore ubanza kugenda ukimba hariya mu kuzimu niyo uyisanga. Mu vy'Imana turondera si ibyo twopfa gutora gutyo, kandi ivy'Imana turondera ikibirushirije kiri hejuru ya byose n'ubugingo budashira. Bibaye ari facilite, bibaye ari ibintu byoroshe, ata effort bisaba, ata nguvu bisaba, bose bokwifuza kuzoja mu ijuru. Ariko kuja mu ijuru aho niho nyene vyugariye. Kuzoja mu ijuru aho niho vyugariye. Kuzoja mu ijuru vyugariye kwihanganira bya bindi abantu bavuga ngo wewe nta kigenda, uri kijuju, wewe nta kigenda, uri umuntu wa fake, ushobora kubaho ibi nibi bimeze gutya ukabireka, kandi bihari uri wa fake, uri kijuju. Ndabona kugira ngo aho nyene niho vyugariye. Bisaba ko wihanganira ivyo, bisaba kubaho muri ivyo, ukemera kubaho muri fori y'Imana. Kubera gukunda ivy'Imana, kubera gukunda kuba muri facilite, kubera gukunda kuba mu vyoroheje, kesha abantu baca baza naho bashaka guterekomanda Imana. Kujya ufata telekomande imbere ya televiziyo ugashira kuri chaîne ushaka, ukavuga ngo shaka kuraba hanaha, shaka kuraba Nickelodeon, shaka kuraba nimba ari Nollywood, shaka kuraba kuri RTNB, ugashira ushaka. Oya, Imana si telekomande, tutelekomande uko dushaka. Imana ikora ku mwanya wayo, ku isaha yayo, ku gihe cayo. Nabwiye abantu ngo igihe izura Lazaro, ntabwo Lazaro ari wenyine yarari mu mva, hari abandi benshi. Mbere Lazaro yaramaze iminsi 4, ashobora kuba yari na Bibiliya iravuga ngo yari yanutse, yaramaze kunuka. Ariko hashobora kuba hari abandi bari bapfuye uwo munsi, bataranajanwa no muri morgue. Hashobora kuba hari abandi uwo mwanya nyene ariho bari babashikanye ku kaburi bagiye kubahamba. Mugabo ntabwo Yesu yabazuye bose, ntabwo yaciye agenda abazuye bose, yazuye Lazaro wenyene. Kubera ko cyari igihe ca Lazaro. Reka nakubwire ngo Imana ikuzura ku mwanya wayo, Imana ikuzura mu gihe cayo, Imana ikuzura ku munsi wayo, Imana ikuzura hageze. Imana ntuyitelekomanda ngo uyibwire ngo ibi nibi, kanatsinda iguha ibikenewe, ivyo ubona ukeneye, kandi nivyo ukeneye ibiguhera umwanya wayo. Ntushake ko Imana ikora nk'uko ushaka, kubera ko ntuzi yuko ushaka ari byo bibereye. Iyo nzira ushaka gucamwo ntuzi ko ari yo nziza yo gucamwo. Buga Imana niyo ibizi inzira nziza ducamwo, Imana niyo ibizi aho dukwiye guca, Imana niyo izi ibyo dukwiye gukora ko nivyo tudakwiye gukora. Cyo gituma umuririmbyi yaririmbye akayibwira ngo umbere amaso aho ntabona, umbere ikiganza aho ntashikira, umbere ijwi aho ntashobora kuvuga. Tureke tuvugire uko ibona bikwiriye, tureke dukorere uko ibona bikwiriye, ntidushake kwikora nk'uko dushaka. Tugomba kwiga kumenya inzira y'Imana, tukamenya ngo mbega ubugombe bwayo n'ubuhe. Kubera ko wowe uvyipfuza, birashoboka ko atari bwo bugombe bw'Imana. Ntituyitelekomanda kujya dutelekomanda televiziyo, ariko Imana ikora ku mwanya wayo. Ntitugomba gukoresha ubwenge bwacu, ntitugomba gukoresha ubwenge bwacu kugira ngo ibintu bigende uko cyangwa kuriya tubihe insiguro. Oya, tureke ubugombe bw'Imana budushikeko, tureke ubugombe bw'Imana aba ari bwo butubako. Hari igihe usanga abantu kubera ko batubonye turi mu bibazo, batubonye turi mu ntambara, bagaca bahinda bakatubwira ngo Imana igiye kukugirira ibi. Agomba ndakubwire ngo izobikugirira hageze ku mwanya wayo. Nabwiye abantu ngo nubwo
uko umwaka urangiye badutangariza ngo uno mwaka ugiye kugirirwa neza, uno mwaka Imana igiye kukugira ibi na biriya, Imana igiye kukugirira gutya na gutya, Imana igiye kugira ibi na biriya. Mbega mwoba muzi yuko bidashika kuri bose? Hariho abazogirirwa neza, hariho n'abandi uno mwaka ushobora kuba mubi gusumba iyindi myaka. Imyaka turayita amazina tukavuga ngo uno mwaka n'uw'amahigwe. Ibyo byabaye hafi uniforme ku mashengero yose. Usanga uko umwaka utashe bawuha izina, uwuje bawuha izina, bakavuga ngo uno mwaka n'uw'amahigwe. Ariko nagomba ndakubwire ngo mu rushengero iwanyu umwaka kanaka bashobora kuwita ko ari uw'amahigwe, ariko kuri wowe ukazoba uri kugirirwa nabi, wo kubura, wo kugira iki, wo kubura iki. Kubera ko Imana buri kimwe cyose ntigikora kubera ko kubera ko urumva babivuze gutya na gutya, igikora ku mwanya wayo. Hageze kandi ibyikoze byose nibyo ibibona ko ari byiza, nibyo ibona ko ari byiza. Ubundi womengo Imana ntiyoreka umuntu ngo agwahare, womengo ntiyoreka ngo agwahare. Kandi yavuze mu gitabo cyo Kuvayo 23 ku murongo wa 25 ngo nzokura ingwara muri mwebwe. Ariko Imana kureka ngo ugware ibizi impamvu. Yabwiye babandi Mariya na Marita batuma kuri Lazaro, kuri Yesu, bashiki ba Lazaro batuma kuri Yesu, ingwara afise si yo kumwica, ngo niyo kugira ngo yiyerekane, niyo kugira ubushobozi bwayo bwiyerekane, bugaragare. Rero yari amajambo nagomba ko tuganira, nshuti mukuru wari kuranyumviriza. Yari amajambo nashaka ko tuganira, atubwira ko Imana dukwiye kuyigirira icizere. Ntiduhave twibaza ngo kubera iki, ngo durondere kumenya kubera iki yakoze iki, kubera iki yakoze kiriya, kubera iki yakoze kiriya. Usomye inkuru z'umuntu yitwa Paulo mu gitabo cya 2 cy'Abikorinto, ugasoma igice cya 12 umurongo w'indwi kugeza ku murongo w'9, usanga Paulo avuga ingene yagize igisata mu mubiri, agatakambira Imana ngo ikimukuremo inshuro 3 zose. Mugabo inshuro 3 zose inyishu yahawe yavuga ngo ubuntu bwanje buraguhagije, kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke. Paulo nako atagize asenga ngura bashaka gashandara, sinzi n'ingene babivuga, mugabo abwirwa ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Mukete yandikiye Abanyefeso igice cya 1 umurongo wa 11 nico gituma yaciye yandika ngo ikora byose nk'uko imigambi yo mu mutima wayo igize gute iri. Ikora byose nk'uko imigambi yo mu mutima wayo iri. Rero nituyibaza ngo kubera iki wakoze ibi, kuko ubupfu bwayo burusha abantu ubwenge, kandi n'intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi. Mu kugendana n'Imana ibyo dukwiye kubimenya, mu kugendana n'Imana, mu rugendo rwacu rwo kugendana n'Imana, ivyo ni ibintu dukwiye kumenya. Nshuti mukuru wawe urankurikirana, Imana iguhezagire cyane. Ndakwipfurije kumenya ivyo kugira ngo umenye ngo nivyagushikira mu buzima bigufashe gutahura yuko Imana ihari. Imana ihari bidufashe gutahura ngo Imana ibikora nk'uko ishaka. Ego umwasa arashobora gukora, ariko nagomba ndakubwire ngo Imana igufise mu kiganza, ubushobozi bwa Satani ntacyo bushobora kukugira. Nico gituma ntidutinya ubuyabu, ntidutinya ibinabirihiya. Turazi neza yuko ivyo Satani n'abadayimoni byose bokora, nimba Imana ikidufiseho umugambi, ntacyo bishobora kutugira. Ntituriho ngo ni kubera ko bataturoze, ntituriho ngo ni kubera ko batatwipfurije nabi. Hariho abipfuje ko twopfa, hariho n'ababiteguye barashaka no kubishira mu ngiro, ariko kubera ko kubona bitarakunda, si kubera ko bari babiteguye nabi, ariko ni kubera ubushobozi bw'Imana bwatuzigamye. Kubona tukigenda
Imana ikatuzigama tukafata ingendo tukagenda tukagaruka. Imana ikituzigamye si kubera ikindi, nuko Imana ikidufiseho umugambi. Buri ivyo botegura byose barashobora kubitegura, ariko ivyo botegura byose ntaco bishobora gushikako mu gihe Imana ikidufiseho umugambi. Nagomba gutera intege ndakubwira ngo Imana iragufiseho umugambi mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikigufiseho umugambi, nta kibi na kimwe cyoshobora kugira ico kikubwira. Cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kigwanisho na kimwe cyacuriwe kukugwanya kizokwigira kigira ico kikubwira igihe Imana ikigufiseho umugambi. Nubwo wowe uri kuraca mu bibazo, ntuhave wibaza ngo Imana yakwibagiye. Ikigufiseho umugambi, ivyo bibazo ushobora kubirengana. Yosefu yararenganya agasho aba premier ministre. Shadraka na Meshaki na Abednego baravuye mu muriro. Mu gihe c'Imana kigeze byose birashoboka. Abumvisa no majambo Imana ibahezagire.